Buri mwaka leta zunze ubumwe za Amerika ziha amahirwe abanyagihugu bo mu bihugu bitandukanye n'u Burundi burimo ariko bifuza kuja gukorera muri Amerika ndetse no kuba muri Amerika ubuzima bwabo bwose biciye muri tombora ya green card. Vyumvikana neza ko ibihugu vyose green card yemewemwo biba bifise amahirwe angana, nta gihugu kirusha amahirwe ikindi. Ubwo kandi bikanasigura ko umunyagihugu wo mu Burundi abanganya amahirwe n'umunyagihugu wo muri Kenya canke wo mu kindi gihugu icaco cose cemewemwo green card. Ariko sinzi nawe iki kibazo ko rucibaza ati ni kubera iki mu Burundi haboneka igitigiri gito c'abatomboje green card. Ikibazo ni kiri muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho biki kibazo kiri mu Burundi nyene. Mu bisanzwe buri mwaka iyo green card igira itangure hari amategeko bashiraho kugira ngo abashaka gutomboza bazogenderako. Hari impuzu y'uzambaye mu bisanzwe uba wiyatsa amahirwe yo gutsinda muri green card kandi ushobora kuba wari wifitiye amahirwe yo gutsinda. Hari abantu benshi bazokubwira ngo ifoto yawe babanze bayihindure bayigire neza. Ndakubwije ukuri, iyo ugerageje guhindura ifoto yawe nabwo ubuvuyemo baba bashaka ijya foto yawe isanzwe nyene atakintu na kimwe bongeyemo. Hari inch canke uko ifoto yawe itegerezwa kubingana mu burebure ndetse no mu bwaguke. Ibi navyo iyo utabiravye neza amahirwe yawe agucitse. Hari n'uburyo wifotozamwo muri green card, ari navyo tugiye kugaruka ku makino kiganiro. Tugiye kurabira hamwe amategeko ya green card, mbega nize impuzu zemewe kwifotorezamwo muri green card, mbega ifoto yawe itegerezwa kuba ipima inch zingahe kugira ngo umane amahirwe yo gutsinda muri green card. Ndanakwibutsa ko ibi tubafasha kuvyuzuza. Ushobora kuturondera kuri nimero ya WhatsApp 6649345459 tukabikuzuriza neza kugira ngo ntutakaza amahirwe yawe yo gutsinda muri green card. Ndanakwibutsa ko iyo wishe kimwe muri ivyo ndakubwiye ubu maze guta amahirwe yawe biba bisa nkaho utaye umwanya wawe w'ubusa. Ubwo kandi hagize no bikugirira uzurabe neza ko ifoto yawe ataco yayihinduye kuko iyo ugeze mu mashini kubera ko imashini ari igena amahirwe yawe ikabona hari ivyo bongeye ko kwifoto yawe ihita gukuramo ako kanya iyo ibishaka ifoto yawe isanzwe cane. Hari benshi babigira ariko aya mategeko ntibigera bayaraba, ari nayo mpamvu tugiye kurabira hamwe aya mategeko ya green card igenderako. Ariko ndakwibutsa ko ibi dushobora kubikuzuriza neza nk'ibisanzwe. Ni Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Nimba wifuza nawe kugerageza amahirwe ya green card, nimero ya WhatsApp ushobora kuturondera ko ni 6649345459. Kuva wiyandikishije vyose tuzogenda tubirabira hamwe mu gihe uzoba no muri group ya WhatsApp. Kandi narakwibutsa ko ushobora kugerageza amahirwe ya green card aho uherereye hose utarinze kuva huri, we twandikire tubigufashamo vyose. Ikindi wamenya nuko bidasaba ngo ube warize kugira ngo ugerageze aya mahirwe ya green card. Kuri iyi shene yamenya byinshi utazi ni uzoza uramenyera amakuru yose ya green card. Imbere yuko tumenya amategeko ya green card, reka tubaze tumenye mbega green card niki. Green card ni urwandiko canke visa gwemerera umunyagihugu ari we wese yagize amahirwe agatsinda bwo kuja kuba ndetse no gukorera canke kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika ubuzima bwiwe bwose. Umuntu wese afise karanga muntu ashobora kugerageza amahirwe ya green card. Gukina ni gusaba ko wohabwa iyo green card canke kwa applyinga muri rurimi rw'icongereza. Ivyo kubigira ntibisaba ko ufise passport haba namba, bisaba karanga muntu yonyene. Nimba karanga muntu yifise twandikire tubigufashemo. Green card itangwe ku itariki 2 z'ukwezi kw'icumi izohera ku itariki 5 z'ukwa 11, kandi bivugwa ko iyo ugerageje amahirwe mu bambere ushobora gutsinda kurusha uwagerageje ku munsi wa nyuma. Ku rubuga rwabo rwa X yahoze ari Twitter Travel State Department, uru rubuga rwabo officiel ni ko rwagiye rushira haze amategeko ndetse azogenga abantu bashaka kugerageza amahirwe ya green card. Reka duhere ku mafoto. Mbega nize foto zemewe. Icambere nuko ifoto yawe itegerezwa kuba iri mu mabara ukwisa ni kwibisa atakintu na kimwe bongeyemo. Ifoto yawe kandi itegerezwa kuba ifise size ya inch 2 kuri 2. Ibi turabikunganishiriza nta kibazo canke ikabipima milimetero 50 ku 51 nkuko muvyibonera. Igikurikira nuko umutwe wawe uba umeze head position, ibifise height ya 50 kugeza ku 60 kwijana. Ikindi nuko ifoto yawe iba yarafashwe mu mezi n'imiburiburi 3 aheze. Ikindi utegerezwa gukurikiza nuko amaso yawe ababoneka hamwe nuko atabitutu biri nyuma ku ifoto yawe. Ku mpuzu naho utegerezwa kuba utambaye impuzu z'akazi uniforme. Ikindi ukwiye kwirinda cyane mu gihe uri kuri ifotoza no kwambara marori canke écouteur hamwe n'inkofero. Ikindi wamenya nuko ifoto ivuye mu zindi document ntiyemewe canke nka za snapshot. Dimension y'iyo foto rero itegerezwa kubingana
600 kugwiza 600 pixel, iyo abari minimum. Maximum abari 1200 kugwiza 1200 pixel. Ifoto yawe kandi itegerezwa ko bipima munsi ya kilobyte 240. Nimba rero utabitahuye twandikire tugufashe. WhatsApp ni 66493459. Ibi turabigufashamwo byose tukabitunganya neza, kandi ndanakwibutsa ko iyo utabigize neza nkuko babigusavye ubutaye amahirwe yawe. Nimba rero wifuza kugerageza aya mahirwe, kurikiza aya mategeko ya Green Card, kuko aya mategeko agenwa n'imashini. Ni nayo mpamvu ndakubwiye ko abantu bose baba banganya amahirwe. Mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe akamaro ka Green Card n'amategeko yayo n'ingene wabigenza mu gihe watomboje. Byose tuzobigufasha mu kugeza ushitseyo. Inimero ni yayindi, ni 66493459 canke ukadusanga aho dukorera Byiza Avenue numero 90. Aya ashobora kuba ariyo mahirwe yawe. Gerageza rero. Yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyariko niko nitwa. Ciao ciao.